turiko turavugana n'ibihugu vya Gabon, turiko turavugana n'igihugu ca Zambia kugira ngo abarundi bari muri Zambia babeho neza, badakubagurwa, batagira ivyago, afise urudandazo bakora barukore. Mugabo ivyo rero bisaba yuko ibihugu ko ari bibiri bivugana, tuzoshiraho vuba cyane umugwi ugizwe n'abarundi n'umuguzwe n'abahinga b'abazambiya kugira twigire hamwe ikibazo c'abarundi baba muri Zambia. Ndasubiye ndabaha ikaze bakunzi bacu mudukurikirana kuri no monesha kure ya Rise Nation Burundi. Reka nshimire wewe wese wamaze gukora subscribe kuri no monesha kure, ishimire na wewe ugiye kubikora kano kanya. Ministre w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro aramenyesha yuko abanyagihugu baba mu bihugu adondaguye hariho Gabon, Afrika y'Epfo, Arabia Saudite babaho badafise ibyangombwa. Leta y'u Burundi igiye kugira ikikora kugira ngo abanyagihugu na cyane aba mu gihugu ca Zambia babeho bidegembya mu rudandazwa bakora mu byo bakora byose. Abari muri za Gabon, Afrika y'Epfo bagiye kuvugana leta y'u Burundi n'ibi bihugu kugira ngo abanyagihugu babibamwo bakore baronswe impapuro, bakore bidegembya. Ni kibazo kimwe muri byinshi abamenyesha makuru bari babagije leta y'u Burundi ikigiye gukora. Ni mu gihe abanyagihugu bamwe ibyo bihugu abarundi bakorera imirimo mu byo bihugu bidoga cyane ati twebwe bimeze ukuntu. Leta y'u Burundi ntiyicaye, igiye gukora ikintu kizokorohereza abantu ku mpande zose. Kurikirana ikiganiro, icyo twabasaba ukaba utarakora subscribe kubikora naka kanya kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro bimeze neza, uzabana natwe mu nkuru update news naho butanga ibindi biganiro. Ciao twasaba kurikirana ministre w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro. Byose ni muri video, mubane natwe murakoze. 1993 vyemewe n'ishira mu mazu makungu ONU. Nta gihugu na kimwe cemera yuko abantu badafise impapuro ibaranga baba mu kindi gihugu. Nongahi iwacu haje umunyamahanga adafise ivyangombwa nawe nyene birashika agafatwa agasubizwa iwabo. Nico twamaduhanura ugwaruka rwacu ruja kwisuma mu hirya no hino, ni kwisunga amategeko. Abagiye badafise ivyangombwa canke bafise amaviza ahera bagende mu gama viza aheze bagaruke bongere basabe izindi viza basubireyo bakore bikurikije amategeko. Nico gituma kenshi bamwe bahura n'ibibazo. Mugabo rero tuko turageza kuvugana n'ibihugu bimwe navuze ngo Arabia Saudite yuko dufise amasezerano agenga abakozi bagenda gukorayo. Turiko turavugana n'ibihugu vya Gabon, turiko turavugana n'igihugu ca Zambia kugira ngo abarundi bari muri Zambia babeho neza, badakubagurwa, batagira ivyago, afise urudandazo bakora barukore. Mugabo ivyo rero bisaba yuko ibihugu ko ari bibiri bivugana, tuzoshiraho vuba cyane umugwi ugizwe n'abarundi n'umuguzwe n'abahinga b'abazambiya kugira twigire hamwe ikibazo c'abarundi baba muri Zambia. Ivyo navyo mu bijanye n'abari muri Afrika y'Epfo mbere n'abandi bari mu bindi bihugu tuguma dukorana n'ubuserukizi bwacu hanze kugira ngo dukingira abarundi bacu. Biri mu kazi ka misi yose k'ubuserukizi tubwiza gukingira abarundi n'inyungu z'abarundi hanze. Iyo bishitse rero ugasanga umwe dufite ingorane, tuba twagerageje ingorane n'umuntu biragendana. Murumva rero yuko ubuserukizi bwacu buronka intumbero ikwiye kugira ngo bushobore gukingira abarundi n'inyungu z'abarundi hanze. Umumenyesha makuru yasize ikibazo c'umubano uri hagati y'ibihugu bitatu, Burundi, Rwanda na Kongo. Naco umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga yagize bivuga ko Albert Shingiro. Kurikirana ubombe ivyo yasikuye, kurikirana umbe uko bigiye gutunganya kugira ngo ibihugu byose bitatu bisubire bigire imigenderanire myiza, na cyane muzi yuko karahara muganda ntibacura ari umutekano, ubumwe byose bihari, iterambere ku gihugu rigaragara, iterambere ku gihugu gisese. Ujya nta muryango uri ingorane zamaho umugabo igikuru no kwicara hamwe kugira ngo mutore izo ngorane umuti kugira umuryango wacu ntusambuke. Nibaza yuko ibihugu biragerageza uko bishoboye kugira ngo bize birahura biciye ku rwego hejuru cyangwa rwego rw'abahinga kugira ngo ibihugu bitumvikana bishobore kumvikana gusumba. Mwarakurikiranye ibiriko biraba hagati y'igihugu ca RDC n'igihugu c'u Rwanda, hariho ibiganiro biriko biraba babicishije ku gihugu ca Angola.
natwe rero igihugu cy'u Rwanda murazi yuko byarashitse tubana nabi kuva cagihe 2015 haba abantu bashatse guhirika ubutegetsi biciye ku nguvu muri ico gihe kubera bamwe baci bahungira mu gihugu cy'u Rwanda byaratumye imigendane yacu itosekara. Ubu rero cyo dusaba igihugu cy'u Rwanda nuko cyo duha abarundi bashatse guhirika ubutegetsi baba mu gihugu cy'u Rwanda babaduhe kugira ngo barengutswe imbere y'intahe. Bazi yuko baravuga yuko kugira umuntu atitorera umuvyeyi ntiwitorera umubanyi yaba mwiza yaba mubi mugwiza kubana kuko azokwama ari ngaho umubona n'abakubona mugwiza kubana rero cyo bituma hakenewe yuko turonka inzira kugira ngo dukemure ibibazo byacu. Nkibaza yuko bizokunda ni ikintu cy'umwanya gusa, nibaza rero yuko atangorane Misiri imbere kumbure ibihugu byacu bizoshobora kumvikana ku neza y'abenegihugu.